turabaramukije abakunzi bacu aho muri mu bice bitandukanye by'isi yambi muraho murakomeye nkuko mumenyereye twagarutse kuri Duso Learning TV kuri YouTube channel yacu murahawe kaze. Uyu munsi tugomba duteke ibifungurwa byoroshe kandi bisaba umwanya mutoya kandi by'akanovera umuntu wese ashobora kwitegurira mu gihe kitarenze iminota 10 gusa. Bakunzi bacu turabasabye ugire share, mumenyeshe abakunzi banyu namwe baze ngaha bagire subscribe, share na comment kugira ngo tubandanye tuba umuryango munini. Turagiye rero ngo dutegure ibifungwa byacu bigizwe na spaghetti, amagi, tomate, seleri, poivro n'igitunguru. Aha harimo umunyu maya n'amavuta. Kugira ngo tunyaruse tugomba tubanze tugire makaroni twamaze gushira kwa amazi kumbabura. Aya maspaghetti tugomba tubanze tuyahimbure tuyashire mu mazi yamaze gushuha. Amaze tuza gukatagura ibindi bisigaye hanyuma. Nkuko mubizi jewe spaghetti ndazihimbura nko kubiri gusa. Ashiramo utuvuta dukeyi kugira ntibifatane cyane, duke cyane kugira amakaroni amaspaghetti frito ntafatane. Koresha ni fourchette kugira atandukane. Pavuro turakoresha igipande cya pavuro uko ntegura dukeyi tw'abantu bake. Igitunguru nkoresha igipande, poivro,
ubwabo urashobora gukoresha aya mutoyi nta na kimwe byose gukoresha. Urayakubita mpaka ubonye ko ameze neza. Urabona ko amagi yacu ameze neza. Tuje kuraba za spaghetti, turabe ko spaghetti zimeze. Urabona spaghetti zahiye, yego zibona zahiye zimeze neza kandi zafatanye. Aha namaze gushiramo umunyu, yego tuzikure ko hanyuma zimimine ayo mazi avemo, hasigare spaghetti zonyine. Aha rero nahejeje gukuramo amazi, ndabona spaghetti zonyine. Ngomba nce nsukamo ya magi. Tubigira uko nyene, turindire tuje ku ruhande dukarange bya birungo twategura kare. Kandi gasafuriya turindire akanya gatoya isafuriya yumuke. Shiremo utuvuta dukeya. Amavuta yamaze gusha, dushyiramo akanya gatoya bishe. Ugomba urashobora gushiramo n'ibindi birungo. Jewe nkunda ibirungo bya naturel byo nkunda gukoresha. Nkunda amagi, ushobora kubishiramo muri iki gifungurwa. Ugashyiramo agawite cyangwa n'ibindi birungo bakunda kubishyiramo.
Byamaze gusha ngo dushiremo tomate. Kira kanya gatoyi turagaruka mu kanya. Turabe tomati murabona zamaze gusha bimeze neza cane. Dusukamwo ya magi arimwo amasupageti twashizemo amagi tuyasukamo ngaho. Amagi yarahiye nabonye iyo amagi ashe amere neza. Ubona ko basize neza cyane. Bafundikira akanya gato kandi ushyiramo amakara make kugira ngo fundikira akanya gatoya. Rero turabe. Urabona ko amagi yahiye, supageti nazo ni sawa, ibintu ni uburyohe kabisa. Katwarure twumvirize uko bimeze. Bibutse ko aho washyizemo umuriro muke niho usanga byatutse bimeze neza. kugira ngo murabibona biraryoshye kabisa, no ku jisho biraboneka, birasa neza. Abakunzi bacu, ihe ngizi ifungurwa twabateguriye ngizi zaheze, kugira ngo murazibona zibereye amaso. Uravye no ku maso urabibona kabisa ko zisa neza, zifise n'akanovera kandi zitwara umwanya mutoya. Aha niho icigwa c'uyu munsi kirangiriye. Tuzosubira muri video y'uwundi munsi. Sawa rero, mugire ibihe vyiza, ariko ntimwibagire sharinga. Wewe ubonye iki kiganiro utarakora subscribe, ikore kandi umenyeshe n'inshuti zawe nazo nyene zikore subscribe, sharinge, kandi n'ivyiyumviro byanyu birakenewe aha muri comment. Sawa, ibihe vyiza, turi kumwe, Imana ibarinde.